Zombonerakure umushefu wazo ni Marisera, egera ciwe ni Bandanda hamwe n'uwitwa Yorogo, Majangwa, Burende na Macumi, Vyarimana hamwe na Rupango na Gapesi. Ayo mazina avugwa n'uyu munyagihugu nayo imbonerakure zo mu gacimbiri Rutemba muri zone Mugendo zagirizwa guhohotera abanyagihugu baho. Izo mbonerakure ziherutse kw'igenekerezo rya mbere Kigarama gusahura abarovyi bari bavuye kuroba mu ruzi Kanyaru, zibatwara ivyo bari bafise vyose. Uwaba yarovye nk'ifi nka 10 barashobora gutoranya mu nziza nka 5 canke 6, udusigaye tukaba ariko baca babahereza baca baratuzana. Uwo mwuga urufunzo basangana amafaranga barayamwaka bakayatwara, amacumu nyene bakoresha mwamwe barayatwara. Imbere yuko zinyaga abo barovyi ivyo bari bafise vyose, amasoko ya RP yavuga ko nyambonerakure nyene zari zakishije ku nguvu amahera abarovyi kugira zibaho uburenganzira bwo kuza baraja kuroba. Abo barovyi baremeye kuyatanga nk'uko rino soko ryacu ribandanya kubimenyesha. Hari heze nk'indwi bakoresheje inama, iyo nama yavuga yuko umurovyi wese azoza aratanga 5,000. Mugabo ubu ufise icuzi nyene agenda gutegeramwo mw'intuze nyamwe amashaka wewe yatanga 10,000. Muri kino gihe abavuganye na RPA mu banyagihugu basaba abajeje intwaro kwizo mbonerakure zohanwa zigashirwa ku murongo. RPA yahamagaye kuri telefone musitanteri wa komine Ntega Mbazabugabo Pierre Claver kugira twumve ico ashikiriza. Yatwishuye ko ataraza ayo makuru, acagira kasaba abanyagihugu kwitura inzego kugira zikurikirana ibiba vyabashikiye.